Muri kino gihe c'uburuhuko, abanyeshure ntibariko baroroherwa mu gutaha mu mihira yabo bivanye n'uko hari ubukene burenze bw'igitoro. Abanyeshure batari bake twaganiriye baja mu bumanuko bw'igihugu nka Rumonge, Nyanza-Lac, Mabanda hamwe na Makamba baridoga ko ata mamodoka ahari ashobora kubashikana mu mihira yabo. Benshi baratonda kuri parking ariko bakabura imodokari. Imboneshakure ya BTV yishikiye kw'isoko yo mu Kinindo aho hasanzwe hakorera ama-agence atandukanye, aho twasanze imodoka zibiri mu gihe imodoka igira gatatu yaje kuboneka inyuma y'isaha yose. Twagerageje kubaza amwe mu ma-agence akorera ngaho, batubwiye ko bamaze nk'indwi zibiri batariko barakora neza akazi kabo ka minsi yose. Ako kazi kakaba kariko karononerwa n'iryo kena ry'igitoro. Batubwiye ko ico kibazo kitaraza bakoresha imodoka zirenga 20 ku munsi, mu gihe ubu baronse na zibiri bashima Imana. Naho biruko baremeza ko batigeze baduza ibiciro vyashinzwe na leta vyo kwiyunguruza. Yaba abafise ama-agence yo kunguruza abantu, yaba abafata ingendo ndetse n'abakorera muri ico kibanza, barasaba ko kino kibazo cotererwa umuti urama kugira ubuzima bubandanye nka mbere.